kugira uronke chance yo kuronka bizimbutse ubukinga hakiri kare n'imiburi buri nk'amezi 3 imbere yo gufata urugendo. Vacances zamonse, ama voyage yamonse, aba voyageurs babaye benshi, haba bava mu Burundi bagenda canke abava hanze y'igihugu baza ngaho tukunze kwita aba diaspora. Hari ibintu byinshi bigenda bihura n'ingenzi, no kuvuga aba voyageurs, bigatuma urugendo rwabo rugenda nabi, rugasiba, bagagenda bafise stress. Ivyo bintu nibiki tugomba kumenya ava yuko dufata urugendo. Ndabizi ko ari benshi baguma bavuga ati Pamela uri kuratuzanira ibintu je nama mu ndege, mugabo indege ntimenyegwa, hama n'urugendo ntirusa n'urundi. Nibiho umuntu bikuru agomba kumenya vyibanze imbere ko afata urugendo. Canke kuri baje bahora bavuga ngo amatike yazimvye canke birakuda ko umuntu ashobora kugenda kwitike izimbutse mu gihe yamaze kumenya amakuru yizewe. Mugumane natwe à tout de suite. Bakunzi bo kukayi, hello, umeze neza bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, ndabaramukije kandi no munsi murabona ko ndanezerewe cyane, ndakeye, meze neza, agafanta orange no munsi nanyoye aka African tea. Amakuru mutamenye, waruzi ko aho guri tike ndege ari ngombwa naho ugiye OASIS TRAVEL AGENCY ni ikigo cemewe na IATA, ikimenyetso mpuzamakungu cyo kwizirirwa n'ubunyamwuga. OASIS TRAVEL AGENCY itanga amatike y'ukuri ava mu masosiyete y'indege, ikagufasha kuronka ibiciro vyiza no guhitamwo indege ikubereye. Iyo habaye guhindura urugendo canke indege isivye canke izindi ngorane, OASIS TRAVEL AGENCY irakuba hafi kugira igufashe vyihuse. Hamwe na OASIS TRAVEL AGENCY urugendo rwawe rutangurana icizere. Ufise urugendo rw'indege uyu munsi, erekeza OASIS TRAVEL AGENCY igufashe gutunganya urugendo rwawe utekanye. Karibu. Mantén la distancia de seguridad mientras esperas tu equipaje. Please keep a safe distance from other people while waiting. No munsi tumaze iminsi twerekana ivya agence yitwa OASIS TRAVEL AGENCY, iri accredité kuri IATA. Twagiye turonka ibibazo isi batubaza, ugasanga umuntu ariko arakubaza nka kujya aja kwa Siyoni, tomati nize nangahe, amavuta nangahe, geze kurangahe, ishaka kuzogenda hariya nangahe. Ivyo rero siko biri muri monde ya voyage. Twabizanye kubera kuri Pam Channel tugenda ku gihe. Ubu turi muri periode y'ama vacances, abantu bariko bara voyage, aba diaspora baza mu Burundi, abava mu Burundi bagenda ahatandukanye mu bihugu bitandukanye. Nico gituma rero bakunzi bo kukayi no munsi ndanezerewe kuba ndi kumwe n'umu entrepreneur, ndi kumwe n'umutumira dasanzwe, umuhinga mu vyerekeye ama voyage. Impamvu muraza kubyumva nawe kugira ngo aduhe umuco. Arakunda kuvoyaja, yikorera utwiwe, no kuri n'umwubahwa muri kino gihugu. Tumushimire cyane kuba yashitse muri Pam Channel. Si ibintu byari byose twarahezaga mu twarahezaga. Tumwakire rero yidodore abakunzi bo kukayi. Murakoze cyane kunyakira hano kuri Pam Channel. Ubwa mbere na mbere hoho mwasabye kwidondora. Jewe nitwa Nkeneye uko mwabivuze, ndi mu entrepreneur, nikorera ivy'iwanje, ariko kandi nkorera mu gisata ca transport, cyane muri secteur ya transport aérien. Dufise agent de voyage yitwa OASIS TRAVEL AGENCY. Ku batayizi, OASIS TRAVEL AGENCY ni agent de voyage iri agréé au niveau international. Ni kuvuga ko turafise accréditation IATA. IATA ni Association Internationale de Transport Aérien. Rero by'ukuri turamaze gukora ibitari bike mu bijanye n'ibintu byo gutunganya ingendo z'abantu batwitura, by'ama reservation cyangwa kudandaza ama billets d'avion, n'iby'ama assistance visa ku bantu baba bakeneye kumenya ngene visa bazironka mu bihugu bitandukanye. Turagira ikintu ca facilitation mu bijanye no kuronka ama assurance voyage, ko turafise ama partenariat n'ama maison d'assurance.
turagira n'iki ca reservation y'amahoteli ku bantu baba bakeneye voyage batazi ingene mbe nibashika iyo bagiye reservation y'amahoteli bigenda gute. Ivyo byose turabikora ku buryo umukiriya tumwakira tukamufasha kujana na reservation ya hotel aza gushikiramwo. Turagira n'iki ca service touristique. Service touristique mu gufacilita abaturiste batwitura bakeneye kuvisita mariya touristique aba mu Burundi cyangwa hanze aho dufitaniye amapartenariya. Rero ku by'ukuri muri OASIS TRAVEL AGENCY nivyo dukora, mwamaze kumva ivyo dukora, ko ari gutunganya ingendo z'abantu. Murakoze. Wow. Alors murumva yuko muri Pam Channel turaza bazana abantu bizewe kugira ngo bashobore kuduha umuco kuba bibazo tuba twaronse inbox y'abantu hirya no hino baba tubajije. No musi tuje ku kibazo c'ama voyage, mbega boss DJ ngomba kubabaza ni kihe c'ikintu cibanze umukiriya agomba kumenya imbere yo kuvoyage ategerezwa kubazi mbeho ho yituye agence de voyage bigenda gute? Yego. Okay, imbere yuko umukiriya afata urugendo canke ashobora kuvoyaja, ubwa mbere na mbere hoho nukumenya iyo agiye yari karaja. Hanyuma kandi akamenya nibisabwa. Muri ivyo bisabwa rero hariho kuronka impapuro impusha zitangwa n'ibigo biri approprié canke ibigo biri specialisé muri ivyo bintu byo gutanga impusha. Na cyane cyane amenya ko afise passeport kuko nta muntu yurira indege adafise passeport. Cyangwa ibi vy'ama carte jaune, sivyo? Iyo ari ahantu hasaba ko agenda asavye visa, ko hari ibihugu biri en dehors de l'EAC, ko mu Burundi turi muri EAC, muri EAC nta visa basaba, ariko biri en dehors de l'EAC abwiza kumenya ko afise na visa. Ico ni cambere ikintu c'ingenzi ko agomba kumenya ko afise visa, ndetse n'izindi mpapuro zisabwa nk'ubuhoho. Urabona mu bihe biheze twari muri periode ya Covid barasaba yuko afise ya attestation yerekana ubuzima bwe ko ameze neza, ko atangorane. Ivyo byose biri mu mpapuro zigenda zisabwa. Ubu muri kino gihe hari ibihugu usanga basaba yuko igihe no muri bihugu bindi bitujamwo muri EAC cyane en dehors EAC usanga basaba ko tuba dufise n'ya attestation yerekana ko umuntu ataba afise ingwara ya Ebola. Ivyo byose biri mu bintu bisabwa. Rero iyo umukiriya atwituye tumusigurira ivyo bintu byose, tukaraba yuko akwije ibisabwa n'amategeko, tukabona kumufasha mu bijanye na booking cyangwa kumukorera billet d'avion. Hariyo mu kintu mukunze kuvuga ngo assistance visa. Nibaza ko namwe mwabimenye gira namwe maze kubashikira abantu benshi bacu batelefona ati fisi shaka visa yo muri Canada, shaka visa yo muri Belgique, shaka visa yo muri Amerika. Ati narumvise ko mutanga ama visa. Iyo muvuze assistance visa ku agence de voyage mwembwe nka OASIS Travel Agency muba muvuze iki kutwa compagnie assistance visa? Nanje ndagakeneye kwere ndakeneye cyo mu gihugu c'amasezerano. Mugize neza ahubwo kumbaza ico kibazo kuko biri mu byo dukunda guhura navyo. Tufuze yuko dufise service ya assistance visa, hari abantu bagomba kuvyitiranya uko mengo dukora service za migration ko twebwe dutanga visa. Nabwo ari uko ahubwo assistance visa twebwe turafise service spécialisée mu bivanye niyo umukiriya agomba kuja, turamwenteroja mu kumufasha gukompleta zijya formulaire basaba. Ni assistance tugira. Cyangwa bisaba yuko aja kuyipresenta muri ambassade, hari gihe atabazi niyo ambassade ni yiri. Tumworiyanda tukamenya yuko ico gihugu agomba kujamwo gifise representation hano mu gihugu cyacu Burundi. Tukamworiyanda niyo assistance tugenda tugira. Hanyuma kandi tukamubwira na comportement agomba kugira, tukamusigurira ibibazo baza kumubaza nimba ari bijya byo gukora interview, ko agomba kwishura akaba précis mu bibazo agomba kumubaza. Kubesha ari gihe usanga bariko baramubaza ariko aragira interview kuri aronke visa, kuko hariho nk'igihugu utashobora kujamwo uterekanye ko ufise capacité financière, ko ushobora kwibeshaho yugiye mu mahanga. Rero ivyo byose biri mu byo tubasigurira kugira ngo noneho tubagire assistance kugira ngo bashobore kuza baronka ama visa. Nk'abaja mu Bushinwa biragomba yuko bipresenta bakagenda gukora iyo interview, bakipresenta physiquement. Kandi kindi naco hariho nabusanga batazi yuko dufise na ambassade nga mu Bushinwa, mu Burundi ambassade y'Ubushinwa kwihari. Rero ni izo assistance tugenda tubagirira, tukabafasha ari zo visa za Canada, za Buraya, za hehe, turabafasha kuzuza y'ama formulaire. Kuko ni formulaire zisanzwe zizwi, ariko yujuje nabi
visa yawe ntawe ushobora kuronka kandi iyo yujuje neza ugasanga biri muri critère ivyo bakeneye ni ngombwa visa uyironke. hariyo baca bavuga ati nk'ubu baza kumva kino kiganiro bafise igihabo buco gugenda baza kuvuga ati aha turya muntu rero kumbe atera amashase nka wa muntu wo muri green card yigeza kudoma ngaha ibujumbura ugiyeyo ngashanga green card vraiment abari samples abari authentique baca sishaka abantu baza kurara batwirukako ngo OASIS Travel Agency yatwemereye ngo yuko idu complete ngo tukace turonka visa none nivyo dusiguriye shaka tumenye kubera nakubwiye ko nanje nkeneye akavisa vraiment gihugu c'amasezerano bo ubwa mbere na mbere bwo kabwo mugize neza no kumbaza ico kibazo muri ibintu vya assistance visa no kumenya yuko kuronka visa kenshi ni na chance y'umuntu ni na chance y'umuntu ivyo formulaire turazibafasha kuzikompleta mugabo umaze kuzisumeta canke kuzirungika iyo tugeza kuja mu service akora ama analyse bivanye n'ivyo nabo bashaka kuko ibihugu bisaba bitanga ama visa kenshi usanga baralimita abantu binjira rero hari gihe chance kugwako so kuvuga ngo du complete yego murashaka completa neza ugasanga washaka chance yawe ntushobora kwironka umwanya kugira ngo uronke visa ushobora gusaba muri nka groupe y'abantu 3 canke 4 hakavamwe umwe akaba ari wagenda wenyene muri ico gihe twe bico dukora twirimita mu kuvyuzuza neza gusa ariko ukora analyse wewe nawe afise izindi critères ziwe ni nka kurya umuganga aravura mugabo si wakiza araguha imiti yose akubita amakombinezo yose mugabo gukira novuga ndi Imana ikiza cyane ni critères chance y'umuntu abarose kuko ari ufata imiti akayifata neza mugabo ntakire kandi n'ingwara bayitoye rero kuvyukuri twe cyo dukora turamugira iyo consultance tukamugira iyo assistance tukabimwuzuriza neza mugabo kandi hari izindi service nazo zibijejwe bivanye nabo n'intumbero baba bafise mu gutanga amaviza hari gusaba bagiye baraselektiona chance kagwa ku muntu umwe akaronka undi akabura urakoze tumira mate tubandanye ukuzi uko kaida nezerewe cyane ndi kumwe nezerewe murabibona ikirere ni ciza cyane tubibutse yuko turi kumwe na Boss Didier ari wari nyuma ya OASIS Travel Agency ngira mubibona ni byiza ko mubona umuntu mama mushoreye hariyo bimwe mu byatumye kino kiganiro tugikoresha nuko twagiye tubona abantu benshi bagenda bafata ingendo bariko barabaza prix yaho bariko baraja bagira nk'abariko barabuguza nk'abariko bari kwibotike canke kuri alimentation ati mbega umukate nguze nangahe canke ibi bisuguti nguze nangahe canke kikirato nguze nangahe nashaka Boss Didier aduha umuco ku bintu byerekeye ivyo kubera utwumvishe nukubuguza ni kurya nyene bisanzwe ajya ama place tubona abantu mu ndege bicara ugasanga ABC ama sitting bimeze gute okay mugize neza kumbaza ico kibazo hari bazo dukunda guhura navyo cyane cyane abakiriya batwitura iyo bariko barabaza ingendo amabeyi cyane amaprix uhatebe rero kuvyukuri ibi biratandukanye n'izindi ngendo zo dufata mu miduga cyangwa n'ibindi bintu n'izindi ngendeshwa zose urugendo rw'indege ubwa mbere na mbere ugomba kuvoyaja ugomba kuba précis ukatubwira igihe uzogirako aho naho nta kindi tukusaba ni itariki sivyo tugusaba itariki gihe uzogirako mu gihe ugira aller retour utubwira date de départ donc itariki uzogirako na date de retour igihe uzogarukirako aho rero nagomba ndahasigure cyane kuko beshi bama bahihendera cyane ku bantu bafata ama mission y'igihugu akenshi ujya muntu agomba gufata mission y'igihugu abafise ordre de mission kandi kuri ordre de mission usanga bandika ko cyane date de début y'inama izotangura nimba ari conference agiyemwo inama izotangura itarikizi hama ihere ku itarikizi lowiti nakarorero rero kuvyukuri umuntu agiye mu nama amenya yuko iyo tabaye prudent hari gihashika inama yaratanguye cyangwa ugasanga ni inama nimba ari inama zoja mu iminsi 2 ugasanga inama ashitse ni inama yaheze rero cyo tumufasha iyo turiko turakiramwe nabo bakiriya turamubaza uzogenda ryari nimba afise ordre de mission turagomba kuraba ordre de mission yiwe kugira ngo turabe ngene dutunganya urugendo rwiwe azoshike attends acamo no muri activité agomba kujamwo hama n'igihe ni inama iheze dufata hari inama zihera mu ijoro ubwo nyene ntaca shoka aja ku kibuga c'indege araryama karuhuka hari ngiye bagira n'ama service yo gusangira donc partage bakagira dîner bari hamwe
hanyuma akamenya ko bukeye tugomba kumugarukana. Rero nivyo bibazo dukunda guhura navyo, aho umuntu akubwira ngo nzova gaha lo 2 ngo nje ngaruka lo 3, waraba ugasanga lo 2 niwo musi nama izotangurira, lo 3 ni musi wo guhera. Rero ukazusanga aravoyagije activité yaragiyemwo iba imfagusa, bivanye kuko uru rugendo rw'indege ivanye n'ibihugu agomba kujamwo hari gusanga rufatana imisi 2 canke n'umusi wose ugahera 24 heures zigahera. Hama rero ikindi naco dukunda kubasaba, iyo atubwiye les dates azofatira ku ntuze, azofatira ku rugendo rwiwe, niho tuca twinjiza iyo données, no kuvuga iyo tarika tubwiye muri systeme. Systeme ni iciza ikaduha igiciro. Tudaboro naho nyene guha igiciro imaze kubona yuko ikibanza zo kwicaramwo kihari. Kuko hari gihuitamika uti nzogenda itarike zibiri, kuri iyo tarike zibiri ukasanga nta bibanza bihari, indege yamaze kuzura. Muri ico gihe umukiriya arahangayika, nico gituma twamaturiko turakira abantu usanga bari mu gastress gato bivanye n'urugendo. Rero kuko indege umwanya ushakiye hari gihe atari umwanya wironkera. Rero cyo tumufasha turamworiyanta tukaraba n'amafera agiyemwo ko bikunda, tukamushira nko ku yindi date, tukaraba ku yindi date tumushizeko ashobora kuronka ikibanza kandi agakora ibikorwa vyiwe atuje. Rero nivyo twamaturiko turahura navyo, aho umukiriya tumusaba kutubwira neza ibijanye n'amatariki y'urugendo rwiwe. Nta kindi dusaba, kuko uje kumbwira ngo kuva ngaha gushika Dubai nangahe, navyo nomenya kuko sico kimwe na za bisi zo kumusaga zigenda Musaga Bujumbura canke Kanyosha hehe, ibintu nk'ivyo sico kimwe, biratandukanye. Je ndakubaza ikibazo kimwe, mbega uzojahe? Nimba ari Bujumbura Dubai, nkabimenya ko ari Bujumbura Dubai. Nca ndakubaza ikibazo ca kabiri, uzogenda ryari? Aho mbwira itariki. Nico gituma twamana n'amakalendari imbere yacu, muramuza ukazi mugasanga imbere y'umu agent booking aba afise kalendriye. Ico kibazo cyo kumenya itariki azogirako, nimba agira retour, uzogenda ryari, uzogaruka ryari, nkorana n'amatariki gusa. Hanyuma noneho tugaca twinjira muri system n'ico guha amatarifu bivanye na disponibilité y'ibibanza. Ikijanye n'amapri kenshi barakunda kuvuga ngo mu ndondera ibibanza bizimbutse. Ibibanza bizimbutse kenshi nampora cyantwenga kumo sibo, kandi kuko hari gusaba utabizi. Ibibanza bizimbutse, ibibanza bizimbutse ubivana n'igihe uba warasabiye ko iyo billet d'avion cyangwa ukora ku iyo demande. Kuko ubu akarorero jewe nkeneye kuzovoyage iyo inisomene kugira mfata urugendo, ubundi ugasanga yabukinze haize nk'amezi 5. Tugire ko boss tuvuge jewe shaka kuzogenda i Dubai, shaka kuzogenda par exemple mu kwicumi. Yego, urumva hari undi mugenzi wanje nawe yumvise ko nzogenda mu kwicumi, nawe yifuza ko tuzojane. Bimeze gute rero kugira ngo shobore kubenefisia iyo prix y'amahera make? Ndabigenza gute ko batubwiye ko tutabuguza nk'abafashe bisi ja mu Kamenge? Bimeze gute kugira uronke chance yo kuronka bizimbutse? Ubooking hakiri kare, nimiburi buri nk'amezi 3 imbere yo gufata urugendo. Ngakomwe kwa abazungu uru abazungu kenshi barakunda kureservisha, haje wumva abazungu baje mu vacances bagira reservation hakiri kare. Aramenya yuko atije ubu ni periode nk'ubu turi muri high season, ni periode ya ya ete bariko baravoyage ari benshi. Amenya yuko ibibanza zo kuvoyage abitegura hakiri kare nk'amezi 6, arona n'abarihabiye nk'umwaka imbere. Aho rero araronka ikibanza kiba kizimbutse. Wotangara nk'ubu tujanye tukagenda nk'ubu Bushinwa n'akarorero, tugasanga umbajije nk'amahera narishe nkakubira ko narishe nka $950. Nawe ugaca usanga turiko tuvoyaje ku munsi umwe. Yuko tugiye mu Bushinwa canke kuri urumva turagiye Dubai, nkasanga wowe warishe ibihumba warishe $500, nanje ndishe ibihumbi 3 vy'idolari. Birashika kandi muri economic class wewe turashaka gufata urugendo rumwe muri ntuze muri class ige. Ego bivana muri economic class. Ivyo bivana niki n'igihe wakoreye booking. Abazungu baraza ubwenge, urazi bakubwira ngo le temps c'est l'argent, time is money. Wewe ubukinze utevye uri hameshi mugabo je na bookinze hakiri kare hasigaye nk'amezi 5 3 kugira voyage, usanga narisha amahera makeya.
rero uje uvuga ngo ndihuta mfashe programa yihuta nimungire booking nzogenda hirya yejo tudaboro hirya yejo no kugira uronke ikibanza ni chance ubugize hari gusanga indege yamaze kuzura ni riske kwe ni riske cyangwa gasanga ibibanza naho kironka kigeze muri business class ajya ma first class nayo nibanza biba bizimvye cyane rero ni cha economic class iyo kirose uri kura booking wihuta hari gihe usanga byamaze kuduga biri ku matarifu yo hejuru mu gihe tuzogira rimwe je ugasanga nkumbu twicaranye mu ndege ukambaza warisha ngahe akubwira ko narishe nka $500 cyangwa $900 tugiye mu Bushinwa nawe ugasanga warishe nka $3500 yego nka $3000 plutôt urumva ibyo rero bigaca bigutera amakenga avuga ati mbega muri agence nagiyemwo cyangwa muri rya compagnie ubwo nibo baranyivye oya ntibakwivye ivyo bivana n'igihe rero uba ukoreye ko booking nivyo twama dusigurira abakiriya kugira ngo banabimenye bamenyere ivy'ingeno z'indege bigenda biravariya system iguma ivaria cyane kandi ico naco kandi hari kibivana n'ama class urimo nko muri classe A afise igiciro ciwiwe muri classe B kugira indege bipanze muri classe B basanga ari igiciro ciwe gushika mu bibanza vy'inyuma hajya rero twicaye urumva nagira rero ngo n'umuntu aba yashitse hakiri kare urumva je bijya naho urabona kujya batugirira ama ABC donc mba nibaza ngo n'umuntu yashitse hakiri kare ku aeroport akacagira kakantuze yabakita boarding pass ko ariyo ikiguha kwicara hakiri kare kuri A donc kwicara imbere kubera byamindi byo gushika imbere uca wicara imbere oya suko bigenda ariko boarding pass iyo ugeze hajya kuri airport hari gihe ukibukinga baba guhenga ibanza c'inyuma mugabo ujya munsi uri kurabaza indege ugasanga ibanza vy'imbere yawe byose bire byafashwe mugabo hakagira ko indege izohaguruka hari umuntu yasiyivye yari yabukinze no kuvuga ngo terme we yarakuzibiye niho uja muri restaurant ukavuga uti imeza ntagira umuntu umwe yicarako ndafise famille tuzakuzanana tuzakufungurira ngaha hanyuma ukavuga uti 14 niho nzobashitse hama 14 urumva nta wundi muntu aza kuyicarako wewe bigashika 14 karenga iyo 14 niyo mwanya wari wabahaye kugira ngo bakurezere ufite kibanza cawe rero umaze kurenza 14 cavuga wa muntu yasivye nta kundi uje kenzere baramwakira ugacamucaka handi ni nko ugere ko mu ndege ndavuga nti iki kibanza ndakibukinze kirashobora kumpa nk'amasaha 3 4 5 aho nyene ushika 24 nakibukinze kimara 24 birashika kikamara 24 bivana n'ingene indege iri kirabasolicite kuko iyo tuko turakora booking novuga nti ni kibanza tugwaniramo tuhurira turi abantu benshi rero hari gihe usanga kibanza vy'imbere byamaze gufatwa we bagaca guhica inyuma iyo ushyize kuri aeroport bakaca ko boarding pass bagaca kwicara kimbere bivana nuko uyo mukiriya yari yarafashije kibanza ntiyakiriha kiaca kivamwo indege nisho kugenda igaragara baca kuvuga okay ko hageze indege kugenda boarding pass agatumwicarike ngaho imbere canke tumwicarike kajya kwidirisha bivana n'igihe rero ko hari ababukinga hama ibanza bigateba kavamwo batarafata ingingo yuko baja kuriha kugira bace ku voyage nuko bimeze bakunzi bo kukayi bakunzi bantu muri ko mura voyage umuco murawumvise none ahandi mwoja atari muri OASIS Travel Agency ni hehe ko ndabaza mukunda ingorane bakunda kutuvuga twebwe yuko twamamaye dukunda ibintu bigoye bijiginye na menyo rekana nivyo bintu bijiginye na menyo ugwana n'imisigati ugwanya n'ibikina amabuye mu menyo hariho OASIS Travel Agency murabibona ko atari umuntu ashishoza ninda kwiyumvira ninda kuba oya n'ibintu biri mu maraso byamindi twako turavuga nagomba ndababaze rero boss DJ nagomba mutubwire yamakosa nyene mukunze kubona gumagaruka y'ingaruka yononera umukiriya canke umuvoyageur afashe urugendo hari kosa dukunze kubona cyane ku bantu bakunda cyane abantu bakunda kwijajara ngo baramenyera ivy'indege nama ndiko ndababwira nti nta rugendo rusa n'urundi kandi indege ntimenyerwa hari umuntu akubwira ngo je ngo maze imyaka 10 ngo voyage ngo ngenda ngo rero ngo je ndamenyera ivy'indege nama ndabishura ijambo rimwe nti kuvyukuri nta rugendo rusa n'urundi ubwo wageze mu mwaka heze cyangwa wageze hirya yejo nti rusa n'urugomba ufate kuko urugendo rwose rugira challenge yago aho rero nagomba kugaruka hehe ikosa gitwa gucererwa kuri aeroport
baradusaba mu miseze baradusaba cyane cyane kwa kuri airport Mekio Ndadaye ko umukiriya ashika 3 heures avant le vol. Bijya ntibabigira kugira ngo baharisera abantu ahubwo no kugira ngo umukiriya bamworohereze agende ari yareze. Nimba ari nk'akantu birashika ukibagira arakantu yibagiye aronke n'umwanya wo kugatuma ko cyangwa gusimba kagatora. Reka byarambaye kudaga gotuma hariya. Nivyo rero tukunda kuhura navyo aho umukiriya usanga bamuhaye 3 heures gushika 3 heures avant le vol, 3 heures avant le départ, ukaje usanga yishikiye bamaze kugara magete. Iryo ni kosa ry'umukiriya. Agacaza rero ngaho wacu muri OASIS ntabara indege iransize. Oro byavuye kuri we. Urumva ko araba hahandi ti départ 16h45 acavuga ati nza gushika 16h30 nawe iminota 15 no yicara kuri. Ukaje usanga no yitaye mu bibazo. Ugasanga bamaze kugara gate muri ico gihe rero umukiriya acije mu bibazo. Kuko bivanye na billet umuntu yagufatiye canke n'ama booking twagize ari gihe usanga umukiriya ashwagishije yuko donc tumugirira billet no remboursable. Billet no remboursable nazo ni nakandi kantu kari muri systeme ziba zizimbutse nk'aka abantu bari bakazi. Billet no remboursable ibizimbutse mugo umukiriya aba yitaye mu kibazo. Twebwe rero harigihe tuvuga tuti okay iri remboursable dufate na karoro agiye nkaho Dar es Salaam agiye yihuta ayiguze nka $1200 canke ayiguze nka $950 iri remboursable. Mugasanga ngondondere agaca insista ngo tumuronderere billet izimbutse tukaza tumuronkera nk'iri muri kuri $500 urumva no remboursable agaca hitamwe iyo nyene tukayimubwira tuti mugabo nubwo uhise mwigi iri no remboursable ivyo no kuvuga iki wacererwa kuri airport indege yasiba haba ikibazo kimeze gute ntibazo kuramburuza. Uretse gusa ko n'amaramburusema hari gihe systeme z'indege batevya abakiriya rero ivyo navyo birakunda gushika ugasanga umukiriya cyahita mwiyo oye rero iyo ucerewe kenshi ntacubaza na demande yacu niba nayakira iherayo rero nivyo twaba duhura navyo umukiriya agacererwa kuri airport ugasanga indege yamaze kugenda canke igomba igende bagacamugarana agaca agira ikibazo cy'ingene ashobora kuvoyage muri ico gihe abahomvye urumva asubira kugira indi booking urumva na mafaranga bahomvye. Yego Oni OASIS Travel Agency twabonye iri kirafasha ikirahurumbirwa cyane n'abantu aba diaspora cyane ndavuga ko diaspora mugabo n'abandi bari ngaha nabo nyene baramaze kubigira ku beneficia ko bariko baraza ukace sanga iraborohereje no mu byerekeye tourisme kubajana gufata ama vacances ka disponibiliza amamodoka bashaka urazi ko ariyo benshi baca batangura kwiyumvira ngo tuzokota imodoka yihe kugira ngo tuje basi ibugarama canke tuzoje aha na hariya ni OASIS Travel Agency iriko irafasha cyane baje kuruhuka mu gihugu cy'u Burundi canke abashaka kuruhuka nyene hari abataba bavuye mu mahanga mugabo bakavuga ati naragize akazi kanini ku kazi numva shaka kuruhuka ni OASIS Travel Agency yongera ikagaruka igafasha abakiriya bayo koroherwa bagiye kuruhuka ari ruguru canke hehe mu bibanza vy'iratiro ambaye aho kantu mwakiyumviriye gutega bashe twakiyumviriye kuko ibi vya tourisme hari abaza batwitura ugasanga ntafise moyen de déplacement canke akeneye ko tumworohereza donc agafata bouquet yose agomba ko umurihira donc akakubwira yuko ntafise ingene yideplace tuca tumuronderera imodokari sivyo imujana hahandi yifuza tukavugana n'abafise ama hotel ari ruguru cyangwa bon à l'intérieur du pays mu bibanza vy'iratiro tukamufatira ni hotel kugira ngo umukiriya wacu yoroherwa. Ako kantu nakabijya mwakoreye abakiriya baronderera itike muri OASIS. Yego cyane. Mu barondera n'agahoteli badoshi urumva arahamagara ati ndafashe itike mfatira OASIS Travel mukaca mumugira billet. Anashaka no kujya gutembera telefone OASIS Travel Agency kacimubwira ati kamufatira hoteli no ku kibuga c'indege turamwakira mugatafise déplace bamutora turashobora kuca tugenda kuri airport tukamutora tukamushikana kuri hoteli nimba ari inama akora akabazokenera kwidetanda gutembera tukazomutora tumujana gutembera yashatse. Mbega OASIS Travel Agency ikorera hehe baba bakeneye babasanga hehe ego
Bon, OASIS TRAVEL AGENCY dukorera muri Centre Ville haruguru ya KCB. Muri rya Central Building aho bita kwa Kabwa muri deuxième étage bureau numéro 305A. Wow. Nta yindi service mwoba musanze mukora twoba twibagiye tukuvuga uno munsi kugira ngo ndabizi jewe ntibandaze hariya kuri antene mu Rumonge shaka kurarandurira antene ndagusabye umbwire abakunzi bo kukayi bumve ko atayindi izindi service mwoba mutanga. Oya nazidondaguye ahanini tukora kuri ico kintu c'ama reservation et vente de billets d'avion iki ca assistance visa donc niki ca service touristique ahanini nivyo na niki ca cyo kugira assistance ya ma assurance obtention des assurances assurance voyage kubera nakubiye ko dukorana na ma maison d'assurance. Wow. Bakunzi bo kukaye ntushaka koroherwa uramaze kubona stress y'umuntu agira ifate voyage ntushaka koroherwa dekana n'ibintu byo kunigana n'imisigati n'ibintu bikuzubira mu menyo. Hari n'ikindi kimwe nari nibagiye kuri aba badandaza bakuru abadandaza bari mu rwego rw'ama importation sho gufata cargo yose ivyo turavyorganiza cargo ku buryo indege ishobora gukura umuzigo mu gihugu kanaka iwuzana ngaha mu Burundi. Ivyo turabifasha umukiriya tukavugana tarifa ashobora kuriha kugira ngo bagire transport marchandise gushika ngaha i Bujumbura. Ico turakikora naco nyene. Bakunzi bo kukayi murumvise yuko aratworohereje ubuzima muri OASIS Travel Agency nta muntu atokwemera gutelefona ati mfatira ibiye nangahe kubika byose bakaguhereza bakagufatira hotel bakagugira ibiki ibaze nkabo bacuruza mwari muzi yuko ibyo bintu by'amakarbo mwari mubizi ko muri OASIS Travel Agency babigira oroshubuzima na hano uzogira ibinkanyari. Shimire boss Didier washije kuduha umuco kubyerekeye iby'ama voyage twizeye ko tuzazosubira kumaramaza no tumaramaza n'abaduherekeje kubw'umuco wagiye unaduha twizere ko nitwongera kubahamagara abantu bazotwandika ari benshi muzogaruka kudufasha. Ndabashimiye cyane nanje ko mwadutumiye no kutugirisha ikiganiro na cyane kugira ngo dutange umuco cyangwa dutange ivyumviro ku bantu baba bakeneye kutwitura mu byo gutunganya ingendo zanafata indege. Naha rero bakunzi bo kukayi abafashije na kino kiganiro mwandika ama commentaire bamwe badakunda kuvuga mugire like hanyuma abandi nabo bamwe bafise umutima w'ubuntu kandi bagomba gufasha usangiza ama information manini benshi bashoboka mugira ama partage hanyuma batariyabona ibi akari nyuma karahinda mugumane natwe kuri Pam Channel TV aho musanga OASIS Travel Agency ngaha murahabona hama mukubandanye mukurikirana ibiganiro bya Pam Channel TV naho ubutaha. Peace and love.